Bon, nitwa Béni Ndayishimiye, hama nkabandi directeur exécutif wa twubake, hama nkabandi mu sexologue conseil conjugal. None umusexologue akora iki? Yigisha ibintu bijanye n'ubuzima ndoragitsina vya muntu. Vyaguhereye none kugende kwiga ibijanye n'ubuzima ndoragitsina? Ni ibintu nkunda cyane, ni ibintu kimu passion kandi aussi ni ikintu bituma mfasha abantu. J'ai toujours voulu gukora ikintu cyo gufasha abantu, nico gituma vyaciye biza ama cyandavyiga. Mwavyize he? Université Paris de 47. Kuba atashuri rya sexologie rihari hano mu Burundi, wowe wibaza yuko arico coba gituma abantu benshi badahurumbira uwo mwuga? Mu Burundi bahurumbira kubera peut-être imico, peut-être katari ikintu kitavugwa cyane. Mugabo mu Burundi nta ma université bafise yo faculté, ariko muri psychologie clinique bariga introduction à la sexologie mu wa gatatu. Igihe ushika mu Burundi ufise urupapuro rwemeza kuri umusexologue, waciye ukora iki? Ubwa mbere natangiye kwigisha aba jeune muri activité zitwa imenye, connais-toi toi-même. C'était en 2014-2015. Hama mu nyuma canda tangura kwigisha aba marié 2016, nyuma y'imyaka ibiri. Aba marié nabigishije depuis 2016. Muri approche yabo yitwa twubake. Hama 2018 canda créa une entreprise à caractère social yitwa twubake yo gufasha ugwaruka nabubatse mu vyerekeye ubuzima bw'igitsina n'ubuzima bw'urukundo bwabo. Hajya nta bantu baba gutinya kubera akazi ukora? Hewe sinavuga ko bahora baninya, jewe ahubwo kenshi siniyereka abamome, nibaza yuko nibantinya baranyubaha. Hajya none umuryango wawe wo bavyakiriye gute? Hewe wasaze ugira utesha urubwa umuryango, arabona abantu b'abagenzi, mugabo abavyeyi novuga no munsi bankurikirana nk'abavyeyi abo bavuze ati courage, c'est bien, twamaze kumva tushe yawe hamanuko nico kiriho. Hari abagukunda n'abatagukunda, ugasanga nuko mugabo bose hari n'umuntu atagukunda mugabo yamagukurikirana imisi yose. Rero uva nta kundi big up. Woba wubatse ufise umuryango ungana gute? Bo ndubatse, fise umugore, hanyuma bientôt hazoboneka umubebe. Yego, twigishe rero utubwire amabanga mpuzabitsina atandukaniye hehe n'amabanga yabubatse? Urumva amabanga mpuzabitsina ni rapport sexuelle tukivuga uko, ni muri amaterme yose, ni kuryamana, ni guhuza ibitsina. Mugabo amabanga yabubatse arimwo twinshi, arimwo au pluriel, arimwo amabanga. Ivyo bavugana nk'imigambi ni banga ryabubatse, ivyo bayaga mu kujera urugo ni banga ryabubatse, ivyo bayaga ku meza ni banga ryabubatse, ivyo bakora ku buriri ni banga ryabubatse. Urumva ivyo vyose bya vyitwa amabanga yabubatse. Mugabo imigambi y'uguhuza ibitsina canke ibikorwa vyo guhuza ibitsina ni kindi kiri apa. Hajya uravye ni kubera iki abarundi batinya kuvuga ibijanye n'ubuzima ndoragitsina? Ikituma batinya kuvuga sexualité ni kubera imico niyigeze idufasha kubivuga, abavyeyi nibigeze badufasha kubiyaga, hanyuma ugatusanga yegeze. Mugabo nagira ndaku désillusionner gatoya. Mu Burundi sexualité iravugwa ati kubera iki? Ahantu hari trop de pratique sexuelle ni resultat yuko il y a trop de dialogue sexuel. Kiretse abarundi baviolana. Amabanga yabubatse akozwe neza yoba kangaye mu ndwi? Kabiri canke gatatu mu ndwi. Ni kuvuga un rapport sexuel médicalement parlant nuko vyokorwa muri intervalle ya 72 heures, kugira kubera umugabo iyo asohoye intanga ubwonko n'umubiri wiwe kugira bikore izindi ntanga bifata amasaha 72. Yakoze rero amabanga mpuzabitsina umubiri utarakora intanga nziza zikomeye aba ariko arica ubuzima bwe bw'igitsina mu myaka iri imbere. Ni kuvuga yuko rero no kwa muganga bahanura yuko byokorwa muri intervalle y'amasaha 72. Utwibira akabanga kwakoze kapoti rya mbere? Là, je ne sais pas. Peut-être les PSA ils peuvent vous donner le nom exact. Oui. Zijya filme sasa rero zerekana ubuhinga bw'imibonano mpuzabitsina wowe zivuze kwiki? Icambere yica
mu bwenge aha mu mutwe kubera ivyo ubona vyose vyibika mu mutwe bikakwica. Icya kabiri yica urukundo. Icya gatatu ituma umuntu aja muri masturbation. Icya kane ituma umuntu yamagira amaraporo sexuelle de projection. Niyo yagize raporo sexuelle n'umuntu nga aguma ashaka gukora ivyo yabonye muri ya video. Donc bicara bashaka kukwica ubuzima bwawe bw'igitsina bukaba futu kamusigara wibaza ati none je ndi umuntu shaka iki ugasanga uragize corruption dans vie sexuelle. None nkajya tudahendanye biriya bintu wigisha ntubona yuko bishobora kuba bititura imico y'abarundi? Sexology ntititura imico, ahubwo sexology ihereza imico y'ikirundi ico yari yubuze, nukuvuga ikiyago kijanye n'indero ibereye mu vyerekeye ubuzima bw'igitsina. Nukuvuga ko sexology ntiyaje ititura imico, ahubwo sexology ni valeur ajoutée ku kintu cari kibuze muri education ya culture burundaise. Wikundira ko gavyibushe canke akamanike? Jewe vraiment abantu bonze ndabakunda yakwakure, je suis désolé. Niya impanuro woha ugwaruka gwifuza kurondera uwo bazokubakana? Imenye ubaka ubuzima bwawe ugira ico wiha en terme de l'argent matériel, hama mu nyuma usenga Imana ikwereke rovre, kuko Imana rovre imuzana mu mutima wawe, hama ugire na critère minimum de critère ugenderako ziwawe, parce que c'est à partir de tes critères uzoronka, bon, c'est à partir de tes principes uzoshobora kudefinisa les critères z'ukeneye mu buzima bwawe.